Turabaramukije mwebwe mwese mwama mukurikirana Inkerebutsi TV. Dusabe uwutaraba umunywanyi wacu ko yoca araba munsi y'iki kiganiro handitse sabone canke subscribe, ahejeje aca afyonda kuri ako gakengeri, hanyuma aca afyonda aho handitse toute canke all kugira azoje ashikirwa n'ibiganiro vyacu vyo hanyuma. Uyu munsi rero tugira tubashikirize ibikorwa vy'ishirahamwe VNG International Burundi. Ivyo navyo muja kubisanga mu kiganiro twagiranye n'uwusanzwe arongoye iryo shirahamwe VNG International mu gihugu cacu c'Uburundi, igihe twabasanga mu bikorwa vyabo vya misi yose. Uwo munsi tukaba twabasanze muri komine Vyanda iri mu ntara ya Bururi. Tubasabe rero mumukurikirane. Nitwa Remy Ndayiragije, nkorera ishirahamwe l'agence de coopération de l'association des municipalités néerlandaises VNG International. Tukaba dusanzwe rero dukorera ngaha mu Burundi kuva 2008 gushika ubu. Rero iri shirahamwe twavuga ko ryamenyekanye imbere y'amategeko mu 2017, rirakora cane, rikorana n'ishirahamwe ry'amakomine kuva mu 2008 gushika ubu. Turakunze kubabona muriko muragenda mu ntara za ruguru nk'uko twababonye ngaha muri komine ya Vyanda. Mbega aho ho mugenzwa n'amaki? Komine ya Vyanda iri mu yandi makomine dukoreramwo, amakomine twovuga 13. Amakomine 13 dukoreramwo rero, Vyanda irimwo n'amakomine y'Ubururi yose uko ari 6, n'amakomine abiri yo mu Rutana, n'amakomine 3 y'Imakamba, n'amakomine 2 yo mu Cibitoke. Hose tugenzwa n'ibintu bimwe, ni ugufasha abanyagihugu kwitunganiriza imigambi, no kubahugura ubwenge kugira cane cane bagira imbona kazoza y'ikomine yabo, hanyuma bashigikire komine mu kwiteza imbere. Bayishigikira rero kubiri: ubwa mbere mu gutanga amaboko yabo, ubwa kabiri kwegeranya uburyo bwo guteza imbere imigambi yayo. Nico rero catumye mutubona muri iyi komine ya Vyanda. Aha nuko mwadusanze dushitse mu komine ya Vyanda, mugabo ubundi bino bikorwa tuzobikora mu makomine yose uko ari 13. Mbere turamaze kubikora mu makomine 5, iyi komine igira 6. Tugiye rero gutangura aya makomine yo mu ntara ya Rutana, hanyuma tuzoca tuja Makamba, twongere duce tuja mu Cibitoke. Mbega mu gutumira abajya bene gihugu twabonye mwari kumwe muri kubona abahinga bakomakome bariko barabigisha, mwisunga iki mu gutumira abandi? Ikintu gikomeye cane cane abo dutumira muri bino bikorwa, turakeneye nkuko nakubwiye ibi bintu twita kwamirira contrat social, kugira abatware n'abatwago baje inama mu migambi y'iterambere. Turatumira cane cane abaserukira abandi ku rwego rwo ku mutumba, cane cane conseil collinaire n'abantu 5. Tugaca twongera abantu 7 baserukira abanyagihugu twita komite y'iterambere, comité de développement communautaire, n'abantu baserukira abanyagihugu ni la partie, n'ikintu twita participation citoyenne par délégation. N'ababa batowe rero n'abandi banyagihugu, n'abantu baba bagomwe n'abandi banyagihugu, baba bari abagabo 2, abakenyezi 2, inkumi n'umusore, hanyuma n'uwo muri société civile. Abo bantu rero baca baterana na conseil collinaire, hanyuma duca dutumira rero, umva yuko duca dutumira imitumba myinshi iri hamwe, tugahurira kw'izone, hanyuma tukaganira cane cane vya nkenerwa bikuru bikuru, imigambi mikuru iraje ishinga abanyagihugu. Mugerageje kuraba kuva aho mutanguye gukorana n'abene gihugu bo muri aya makomine mwatugondaguriye, mbega mubona ibyo muriko muratanga, mubona bavyakira gute? Mubona by'ukuri, mubona byumva ko misoro ushobora kubagira akamaro? Abanyagihugu ubwa mbere baba basanzwe banyotewe kugira inama n'ababatwara. Ubundi ico tugomba gukura ko nuko utora umuntu ngo kurongore mukazosubira kubona aje kukwaka amajwi, ariko ku bikorwa byabo vya misi yose kubaja inama n'ingingo, abanyagihugu bakavuga ati tugomba ico dushize imbere niki, hanyuma ababarongoye nabo bakagishira imbere bakacumvikana, hanyuma bagaca bavuga iburyo buzopfa.
rero byaragaragaye yuko mu kurangura imigambi bica kiba ikintu gikomeye abanyagihugu mu kubararika kugira bitaba imigambi bica byorohera abatware nabo mu gushira imbere imigambi abanyagihugu nabo bica bibyoroha hanyuma kurongora abandi bikababa mu bugwaneza atagitsure kirimo hakaba etat de droit haba etat police ngo mutaje ndabaca amande muga abantu bagahurumbira ibikorwa byabo by'iterambere kubera bagishije inama bagakora ku migambi yabo. Hihenze hariho ibitabo bishika bitatu byarasohotse byerekana imigambi y'amakomine. Muri ibyo bitabo bitatu byasaba ko imigambi yera ku mutumba ikaduka mpaka ku rwego rw'intara, ariko ubu umenya biva hejuru bikamanuka bimanuka hasi. Reka urabona ko bizova byoroha ko abo bene gihugu bashobora gutanga ibyifuzo byabo kandi nk'uko baba babitanga kare ubu biva hejuru. Nta ngorane bishobora kuzobatera namwe mu kwigisha izo nyigisho zanyu? Nivyo mu bihe biheze mbere mu mwaka uheze bariyumviriye ko bitwara uburyo bwinshi, abo hejuru mu biro baca barategura imigambi ku rwego rw'igihugu bashira abastanteri ngo bayigire neza hanyuma bace bayishira mu ngiro. Ako rero niko turiko turahinyanyura. Twe twabonye ko bitogenda gutyo duca tuja inama rero n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bujeje iterambere mu gisata teza imbere amakomine cyane cyane ko imigambi itegereza kuja inama ko mu gutegura imigambi bategereza kuva hasi bakaduga hejuru. Ubu rero nico turiko turahinyanyura bidutwara ingufu nyinshi kuko ni ikintu turiko turakosora. Iyo turiko turakosora rero urumva urahinyanyura ukagira inama n'ababijejwe. Ubu rero nico turiko turakosora kandi haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'amakomine haba mu banyagihugu barabishimye. Ubu bariko mbere baranabikora bariko barasaba yuko abandi bajeje iterambere nabo bobihinyanyura gutyo. Ntivyoshoboka ko biva hejuru ngo bimanuke hasi. Ubu biva hasi bikaduga hejuru niho babihurumbira abanyagihugu niho bigira akamaro. Si bwa mbere tuvuganye, bwa mbere ngo twarigeze kuvugana muri umugambi bita turashoboye. Mbega hoho ubu muri mu mugambi nyabaki ija kuja ku makomine kuja kuvugana n'abandi bene gihugu, ubu umugambi wanyu uba witwa ngiki? Turangura hano mu gihugu cyacu turangura imigambi itatu. Hari umugambi wa SDLG ari nawo tubahaye mu kino kiganiro le développement durable à travers la gouvernance locale. Niwo cyane cyane turiko turakora, ariko hariya muri turashoboye umugambi turashoboye ya ebo twahakuye inyigisho zikomeye turiko turashira muri uwo mugambi na cyane cyane gushira mu migambi y'iterambere abagendana ubumuga. Abantu bagendana ubumuga kijya n'ikintu twarahuye hariya kidufasha. Hanyuma harimo inyigisho ikomeye kuko bariko barategura amahera bazokoresha uburyo bazokoresha ije ya komine. Duca turavye ku nyigisho twakuye hariya anye mu mugambi turashoboye ko cyane cyane ibice 10% byo mu migambi ya komine babihera abagendana ubumuga. Navyo byagiyemo muri ico gitabo cy'imigambi ya komine kugira ntihagire uwo dusiga inyuma. Rero twarahigiye ibintu bikomeye. No kuvuga rero hari umugambi wa SDLG, hari umugambi wa ebo, hariho n'umugambi rero dukorana wa amahoro ateske, no kuvuga la gouvernance et l'administration foncière. Dukorana cyane cyane ku bisata bya gestion des services fonciers communaux. Ico cyose rero bija mu ntumbero nkuru yo gufasha la gouvernance locale amakomine kugira atwarire neza abanyagihugu. Nuko murakoze cyane. Hoba hari ico mwashaka gushikiriza twa tutababajije? Ico twagomba kubashikiriza ni mutatubajije nuko ko mutubajije mugenda mukabaza n'abandi. Mukabaza n'abandi ko bariko barateza imigambi iyo bariko baraterera agacumu ko mu iterambere ry'igihugu. Kubera mwebwe mufise twavuga abamenyesha amakuru mushika kure, mwebwe rero ni byiza yuko mudufasha tugafashanya ivyo turiko turakora bikamenya benshi n'abatashoboye gushika ngaho iwacu ivyanda.
reka tubashimire cyane ariko mukamufisa abandi mwotera kamo bashobora kubatera kamo. Abo twotera kamo n'abanyagihugu, abanyagihugu bafise uruhara rukomeye mu iterambere, nuko boterera agacumu k'ubumwe bakitabira ibikorwa by'iterambere, bakava mu nzu bakareka kwidoga, bagashikiriza ababatwara imigambi yabo y'iterambere. Hanyuma abandi twotera kamo abatware bariho kugira batwarire abandi, kugira bature abantu nabo babiture nabo babature. Ni ngombwa rero yuko ibikorwa by'iterambere babijamwo bakumviriza abanyagihugu bakabarongora koko, ariko bakabarongora mu iterambere. Abandi twotera kamo abanyepolitike bagenda gusaba amajwi, ubwa twagomba nabo bajemwo bashire mu kuboko muri ibi bikorwa by'iterambere, bareke kubibemerera gusa mugabo bafashe no kwishira mu ngiro. Abandi nabo ni leta kwishira mu buryo yateza imbere amakomine nabitanguye. Urabona ko ku mutumba birungika yo miliyoni 10, no kuvuga ibihumbi 3 by'amayero sibike, bigize ico bifasha mu iterambere, ni ikintu gikomeye. Abandi nabo ni societe civile mu mashingiro, nabo nyine ko baza tukava hasi twese tugateza imbere igihugu cacu, kuko igihugu burya giteza imbere na bene cyo. Reka tubashimire cyane kuri aka kanya. Murakoze kuri aka kanya mwafashe, n'ejo muragaruka. Murakoze cyane. Nyuma yo kuganira n'uyu mwubahwa, bamwe mu bitavye izo nyigisho bagize ico biganira Inkerebutsi TV. Je nitwa Niyonkuru Emmanuel, sanzwe ndicegera c'umukuru w'umutumba ku mutumba wa Gihinga, nkaba mva ngaha muri zone Binyuro wo muri commune Vyanda intara ya Bururi. Uno munsi twashoboye gushima cane ibikorwa ingene vyagenze, kuko haje abantu badusigurira imigambi haniniya, imigambi yari yatanzwe n'abene gihugu, ubwo baca baragenda barayihingura, tuca dusanga n'imigambi haniniya iza ishobora gufasha itusha gose ku bintu byankenerwa abanyagihugu bari basanzwe bakeneye. Ko no kivuga nuko yaje ari migambi donc qui vont répondre aux besoins de la population. Hanyuma rero tukaba dushoboye gukeguruka cane gushimira komine yo yashoboye gutunganya ibikorwa nk'ibi, kwemera ifashijwe n'IVNG ishirahamwe ryo mu Ruholande ry'amakomine, ifatikanije n'iri ishirahamwe ryo ngaha mu Burundi ako Burundi, bo bashoboye kuza kudushigikira bakaduha izi nyigisho, kuko hejuru yuko yari n'imigambi nkoramutima, banatweretse yuko ingene abene gihugu imigambi iva kuri bo, iterambere riva kuri bo rikongera rikabagarukako. Kandi bashoboye kutwereka n'ingene abene gihugu twoshobora kubungabunga zaba inyubako, yaba amabarabara ndetse n'ibindi bisanzwe biri muri nyamigambi. Baratwereka neza yuko ahaniniya ibijanye n'imigambi naho bayituzaniye tutoguma tweza amaso kuri leta canke kubagira neza, yuko ahaniniya imigambi twoyikorera tugakura amaboko mu mpuzu tukayikorera, hanyuma nayo yandi mashira hamwe aza kudufasha, akaza kudufasha ibikorwa tutoshobora twebwe, ivyo tutoshobora kwikorera twebwe nyene, mugo ivyo twoshobora kwikorera tukabikora. Hanyuma rero tukaje tuvuga tukabungabunga rero n'ivyo bindi badukoreye, kuko ahanini yaturavye nk'ibijanye n'amabarabara. Amabarabara iyo baje bakayadukorera uca usanga nk'imvura iguye, imiserege ica iziba canke nk'amazi agaca mw'ibarabara, uca usanga amabarabara arasidaguritse. Nk'ikijanye naho n'inyubako, barashobora kutwubakira nk'inyubako, uca usanga nk'ibijanye n'imyango, ibiyo, abasuma baraje bagizi ba nabi baraje barabitwaye. Nk'ivyo ahanini nka twebwe abanyagihugu abene gihugu tuhamagariwe yuko twobibungabunga kugira ngo ivyo bintu bibe bigume bimeze neza, tushoboye kubibungabunga kugira ngo no hanyuma niyo hasubira kugaruka ibindi bazoze bongerereza kuvyo badukoreye, ntibazoze basanura ivyo bagiye badukoreye. Jewe nitwa Kwizera Janet,
nkaba mva ku mutumba wa Bwatemba zone Binyoro komine Vyanda province Bururi. Nkaba ntanguye kubashimira mwebwe mwaje mutugendera ngaha mu zone yacu nziza ya Binyoro, mukaba mwaje mutubwira ku bintu bijanye n'iterambere. Cyambere cyo dutanguye kubashimira, mwatubwiye neza yuko iterambere ari igiwacu, mwatwigishije neza yuko twoteza imbere aho tubaye, muratubwira yuko twokurikirana ikijanye imiringoti, ibitaro, amashure. Inyota inyuma y'iki kiganiro y'izi nyigisho duhejeje kuronka, inyota dutwaye mu bene gihugu nuko dutwaye yuko imigambi yashizwe imbere, bari bashize imbere, twabonye yuko na komine yaciye ishira imbere kuba basanze ari imigambi nkoramutima. Duhereye nk'iki kijanye n'amazi, twarabonye yuko hariho amabombo yaciye agenda arasubirwamwo bivanye n'ukungene ari imigambi twari twashize imbere, na komine nayo nyene icishiramwo inguvu kugira ngo uburyo bumwe bumwe bushobore kuboneka, kuko tugiye kubiraba nka kera amakomine yiyumvira imigambi ashobora kurangurira imitumba, mugo usanga umugambi bazanye si umugambi abene gihugu bari gushobora gushira imbere. Mugabo ubu turabona neza yuko imigambi abene gihugu bashira imbere ariyo batangura gukorera ko kugira ngo barabe yuko yoja mu ngiro. Rero inyota yindi dutwaye nuko twogiye kwiyumvira tukaja hamwe turabe ibintu nyamukuru byotuma tuva mu bukene dusanzwe turimwo, kugira ngo tuzoshobore gushikira yambona kazoza baduha yo mu Burundi bwifashe mu 2040 hanyuma buteye imbere mu 2060. Kuri jewe byanyigishije, kandi ni nkuko ngiye kwigisha bene gihugu iyo migambi tuyikore tuyibandanye nkuko mwabitwigishije. Ikintu byatwunguye nuko uno munsi twasuye kuronka akaryo ko gusubira kwirimbura, turonka akaryo ko kuraba mu migambi twari twashize imbere yuko harimo iyaranguwe n'itaranguwe. Rero nk'iyaranguwe twaciye tubona yuko duhamagariwe kugira ngo tubungabunge inyubako, amabarabara n'ibindi. Hanyuma itararangurwa nayo tubona yuko tugiye kuja hamwe, dushira inguvu hamwe kugira ngo turabe ico abene gihugu twe twoterera nico twoca dusaba abandi bo badusumvya uburyo kugira ngo aho tugejeje nabo bazoshobore kugira ngo baze badusahirire. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye, tuzoba dusubira mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.